hagize iminsi hasanzazwa ibihuha cyane cyane biciye ku matelefone ku mbuga ngurukana bumenyi ngo hariho abantu bariko bariba ibihimba by'abantu bagatwara ibihimba byirondoka ku bashinga ntahe canke ngo bagatwara amabere ku bapfasoni. Ni igihuha rero cyasanzajwe hanyuma kiratera ubwoba abantu nuko kibateye ubwoba. Twari hano kugira ngo tubishuze yuko ico kintu atari cyo ari kinyoma cambaye ubusa. Harafashwe abantu bashika 30 muri nkabo dufate bavuga yuko ngo bibwe ibyo bihimba. Hanyuma muri abo twafashe kandi hariho 6 bariko barafata amasanamu bavuga yuko ngo bariko bafata amasanamu y'abantu bibwe ibyo bihimba. Hanyuma twafashe n'ubundi muntu umwe avuga yuko ngo adandaza ibikwashu kuko bavuga ngo kugira ngo wikingire uwambara ibikwashu. Hafashwe rero n'abandi bantu babiri mu gihe muri quartier runaka mu gisagara kanaka muri village kanaka baye umugumuko inyamiramabi n'umwanya wazo kugira ngo zihaseruke zitabare. Hari abantu rero baje kwitambika imbere y'inyamiramabi ngo ntimufate umuntu ntimufaturiya nuriya. Abo nyene kubera babujije igikorwa cy'inyamiramabi nabo nyene bafashwe. Abagirizwa nabo nyene hari abantu 9 bagirizwa ngo bagize uruhara ngo mu kunyuruza ivyo bihimba byo mu bantu. Nababwiye yuko ivyo amatohoza y'inyamiramabi yashitse ko twasanze ari ibintu bidafise ishingiro. Nagira mvuge rero yuko twahanura bene gihugu ko umuntu azofatwa ari karavuga ivyo bintu bijanye no kwiba cyangwa kunyuruza ibihimba by'umubiri wa muntu muri ubwo buryo azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Inyamiramabi ntizomwihanganira gatoyi. Cyo kimwe n'abajya abantu tuzosanga umuntu yambaye ibikwashu ngo ari karikingira nawe nyene aja muri umugwi w'inkozi z'ikibi. Nk'uko twabibatohoreje rero tukabona bibatangariza mu makuru yacu yatambutse, ibihuha biramaze iminsi biriko biravugwa. Ese ni ukubera iki igipolisi caciye gitangaza ko ivyo kwiba ibihimba vy'abantu ari ukubesha, ibihimba vyirondoka ko vyoba ari igihuha, kandi bavuga ko hari nabo bafashe, kandi abo bafashwe bamwe bakaba bavuga ko bari mu mugwi w'abibwe ibihimba vyirondoka. Cane cane ku bagabo imboro zabo nizo zagiye ziyonga zikagenda, naho abavugwa ko n'amabere ariko arayonga, abafise imbanyi zikanyika nk'uko bariko bagenda babivuga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Igipolisi rero kikaba cahagurutse kugira ngo kigwanye bene ayo majambo, bene izo mvugo ziriko ziragira. Naho biboneka ko bitaza koroha muri kino gihe, imvugo y'ubwoba yamaze gukwiragira mu banyagihugu. Igipolisi kiriko kirafata buri umwe wese uwikekwa uvuga ko hari umuntu yiba ibihimba vyirondoka, kuko uwo uri kubikekwa ko wese abanyagihugu bariko baraja kumwihanira bamwita ko ari umurozi. Benshi bakaba bavuga ko vyavuye muri Kongo. Narirya muri Kongo hari inkuru zatambutse abafashwe bemera ko ibihimba vyirondoka bavyiba, ibihimba vyirondoka vyibwa bakabijana mu migenzo y'abapfumu, mu barozi nyine nk'uko biriko bigenda bishikirizwa. Ngaha naho mu Burundi ico gihuha kikaba carahashitse nyine, ariko ingorane ni zimwe. Kuva hari abiyemera ko ibihimba vyabo vyirondoka vyanyitse babitwaye, kandi ko ababitwaye ari abo barozi nyine basanzwe babarogera. Muri kino gihe n'ubwoba bwinshi mu banyagihugu, bariko baratinya kuramukanya kuko biravugwa ko ukuramukije nibwo igihimba cawe kigenda. Kuri kino gihe igipolisi cyarafashe
abacuruza canke abadandaza ibikwashu, kuko vyaravugwa ko canke biranavugwa ko iyo kugira ngo wikingire, kugira ngo ikimba c'irondoka cawe batagitwara, batakikwiba, utegerezwa kwambara igikwashu kiziritseko canke gihambiriyeko karya kagozi batekeza amafaranga mu mabanki. Ubu muri ka mwanya rero igipolisi kikaba caraye gisohoye itangazo babicishije ku mboneshakure televiziyo nationale du Burundi, ariko umengo nk'uko umuvugizi w'igipolisi nawe yaciye abishikiriza, umengo hari amakuru bafise nayo badashaka guha abanyagihugu, nubwo biboneka ko abanyagihugu nyine bategerezwa kwirinda izo mvugo zihembera urwanko, kuko zishobora gukwega urugomo rukabije cane ngaha mu banyagihugu b'igihugu cacu c'Uburundi. Nayo turababwira ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye ejobundi haheze yafashe urugendo rumushikana mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho yitavye inama ya EAC. Abakuru b'ibihugu nibo bayitavye, nibo bagiye muri iyo nama. Hahembwe kandi abanyeshure bo mu masegonderi bakompoje neza canke banditse amakomposisiyo ku bijanye n'iterambere rya EAC. Tubibutse ko mu bihugu birindwi mu bitandatu vyagize uruhara canke vyitabiriye, Uburundi bwabaye ubwa nyuma bwaronse ikibanza ca gatandatu nyine nk'uko amakuru abishikiriza. Uganda ironka ikibanza ca gatanu, nayo Tanzania iraronka ikibanza ca kane, Kenya iraronka ikibanza ca gatatu, birasubira kandi Sudani y'Amajyepfo iraronka ikibanza kigira murantunge. Uburundi bwaronse ikibanza ca nyuma arico ca gatandatu. Uganda irakurikira n'ikibanza ca gatanu, nayo Tanzania irakurikira n'ikibanza ca kane. Sudani y'ubumanuko, Sudani y'Amajyepfo iraronka ikibanza kigira gatatu, nayo Kenya iraronka ikibanza kigira kabiri. Uwatsinze agahabwa n'agashimwe ku rwego rwa EAC ni umukobwa w'umunyarwanda azwi ku izina rya Atete Kagorora. Uyu mwari canke uwo mwigeme niwe yatahukanye intsinzi muri ayo marushanwa, nayo Uburundi bwari bwaserukiwe n'umwigeme yitwa Nshemezimana. Nshemezimana niwe yaronse nyine ikibanza ca gatandatu mwabo bahiganwaga bose. Twavuga ko ari ikibanza ca nyuma yaciye aronka, naho yahawe agashimwe ko yitabiriye akanaserukira igihugu cacu c'Uburundi. Tubibutse ko nyine uwo Nshemezimana niwe yari yatsinze ngaha mu gihugu cose c'Uburundi. Ashitse guhiganwa n'ibindi bihugu biva muri EAC yaciye aronka ikibanza ca nyuma. Tuve kuri iyo nkuru rero y'abana batsinze, twavuga vyinshi vyabereye muri iyo nama, aho abakuru b'ibihugu bayitavye twavugamo nka Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Perezida Varisito Ndayishimiye w'Uburundi, hakaza William Ruto wa Kenya, William Ruto wa Kenya, hakaza kandi na Paul Kagame w'u Rwanda, na Madame Samia Suluhu Hassan yaciye yakira abo bandi bakuru b'ibihugu. Aba bose bitavye iyo nama, cabikoze haravugwamo vyinshi bigiye bitandukanye, cane cane ku mutekano wa EAC, umutekano w'akarere ibihugu bihurikiyemwo muri kino gihe. Ibintu ntago biza koroha,
utegerejwe rero kuza kumenya icapfunditswe canke ivyapfundikiwe muri iyo nama iriko irabera ngaho mu gihugu kibanyi co mu buseruko bw'igihugu cacu c'Uburundi arico ca Tanzania. Ico iza gupfundika ivyo bari buze kwemeza navyo tukaza kubibashikiriza mu makuru yacu ataha, amakuru ari imbere kugira ngo navyo muze mubasha kubimenyera ku gihe. Tubibutse ko ata yindi mboneshakure ishobora kugushikiriza amakuru umwanya ku mwanya, tubagezako amakuru buri masaha atatu, tubashikiriza ibiba biriko biravugwa canke ibiba bigezweko ngaha mu gihugu c'Uburundi ndetse no mu karere duherereyemwo. Kugira ngo amakuru mwene nkaya rero azaje aragushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwahwa ndabikebanuye, naho ubutaha mwakoze kutwumviriza.